uyu munsi ndashaka ko tuvugana ku kintu ni ikintu gikomeye cyane mugabo abantu benshi ntibagiha importance. Murabona Afrika ni umugabane ufise specificité zawo ugereranije n'indi migabane ugereranije na Europe, Amerika na Asia. Abanyafrika nous sommes différents. Bon, ibi byibonekeza mu bintu byinshi. Ndabaha nk'akarorero uravye ibyahitiye, ndabaye nk'akarorero nko kukiza cabaye ca COVID-19. Ibiharuro byerekanye ko abanyafrika umubiri wabo wagize resistance ku buryo bw'uko atabantu benshi bahasize ubuzima bazize iki kiza ca COVID-19. Tugerageje kubivuga mu biharuro bifatika, ubushakashatsi bwerekanye, ndavuga ubushakashatsi bwakurikiranye ibijanye n'iki kiza ca COVID-19 n'ubushakashatsi bwa World Matters, bwerekanye yuko nko muri Leta Zunze za Amerika ku bantu bagera miliyoni 111 barenga gato ngaho nibo banduye ikiza ca COVID. Ariko muri aba umuriyoni, abarenga umuriyoni n'ibihumbi 200 baritavye Imana. Hani muri Leta Zunze za Amerika hariho n'ibindi bihugu nk'Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano, Espagne nabo nyene bagize ikibazo mu kwandura cane ikiza ca COVID-19, kandi benshi mu batari bake bakaba baritavye Imana. Malgré que hariho les initiatives du gouvernement nk'akarorero haraba lockdown canke bimwe byo kwiyugarana, ntibasohoka. Ibi rero ntibyabujije ko abantu benshi bitaba Imana. Ariko tugerageje kuraba mu bihugu vya Afrika nk'Uburundi nk'akarorero, ku bantu ibihumbi 50 nibo banduye iki kiza, ariko muri aba 38 bonyene nibo bapfuye. Murumva yuko harimwo une très grande différence significative. Ni bake banduye iki kiza, kandi muri aba bake hapfuyemwo bake, kandi umva abantu 38 ni bake cyane ugereranije na hariya mwabira bihugu vya Amerika, ibihugu vya Europe, Asia. Muri Afrika abapfuye ni bake ugereranije n'ahandi. Hariho n'ibindi bihugu tutavuze mu Burundi gusa, ibindi bihugu bihana imbibe nka za Tanzania, ugiye mu Rwanda, ugiye hakurya muri Kenya, aho hose ibiharuro nibike by'abapfuye ugereranije n'ahandi. Ari abashakashatsi bari bajije ati kuki Afrika yagize ubudahangagwa bukomeye mu kurwanya uwo mugera wa COVID-19. Ese Afrika yobifise iki yisangije, yobifise iki yisangije mu bijanye n'ubwirinzi bw'umubiri wabo ugereranije n'ahandi, ugereranije n'ahandi kwindi migabane nk'Uburayi, Europe, Asia. Ni giki Afrika yisangije. Aha rero twagomba dusubira inyuma, tubanze tunibaze mbeho ibi biza bivahe. Ni vyadukiza biri naturel canke bikorerwa muri laboratoire. Aha rero inyinshi iragoye, ariko baravuga ko bibiza harimo za COVID, za Ebola, za Mpox, za Amabanga. Ibi byose si byaduka. Baravuga yuko ibi byose bikorerwa muri laboratoire.
rero baravuga yuko hashobora hariho kubaho umugambi wo kugabanya la population africaine kuko abantu baguma bagwira kandi isi izogira ikibazo cyo gutunga aba bantu kuko icyo no kwita les ressources naturelles ziri limite ariko abantu bo baguma bagwira rero batware b'isi nkuko no bivuga kuko hari abantu batwara isi nibo bavuga ati ntidushobora kwemera ko aba Afrika iguma igwira abaguma bagwira abanyafrika kuko mu misiza twogira ikibazo ni politique rero bavuga bati dukeneye kugabanya igitigiri kinini cy'abanyafrika akaba ari mintumbero rero bakora ibibiza kugira barabe yuko byo bagabanya ariko haca haba surprise bagira surprise kuko ibibiza ntaco bikora ku banyafrika birakubita bigataruka rero biva ku bintu byinshi biva ku buhangange umubiri w'abanyafrika ufise bikava kuri environnement canke aho basanzwe baba n'ukuntu baba barakuze murabona twebwe twibanira n'udukoko ugiye mu misozi mu vyaro usanga abana ariko barakina n'ivyondo ugasanga ko barakina n'ivu rero imibiri yabo iraba habitiwe n'utubacteri cyangwa utuvirus ugasanga umubiri wabo warakoze ubwirinzi ku buryo bw'uko utudukoko tuba familiye ku mubiri wabo bitandukanye n'abanyaburaya kuko bo bakurira mu bisagara bakurira mu miji ku buryo bw'uko umubiri wabo utaronka akanya ko kubana n'utu dukoko rero barakoze covid-19 nkuko babantu banariza nababwira bibaza yuko izogabanya igitigiri c'abanyafrika ariko nta cabaye nababwiye ibiharuro ariko nkuko nabwiye projet bafise niyo kugabanya igitigiri kinini muri Afrika ko bavuga yuko mu myaka y'ibihumbi 2050 ata kintu gikozwe ngo abanyafrika ntibakomeze kugwira icakane c'abantu bari ku isi bazoba abanyafrika iki rero kirabateye ubwoba bavuga bati none aba bantu tuzobagera gute kuko murabona ibintu vya immigration n'abahari ubudeja ko bashaka kuja muri Amerika mu bihugu vya Buraya ariko kibabaje nuko batakidushaka ntibashaka ko tuja mu bihugu vyabo ariko twebwe dushaka kuva muri Afrika twigire mu bihugu vyabo mu gihe bo batadushaka rero baravuga ati mu gihe bazoba bagwiriye icakane c'abantu bari ku isi ba muri Afrika twebwe tuzogira ingorane rero bategereza gufata des mesures de protection kugira ibintu bize bishike ibi rero ariko barakora nivyo kuraba ukuntu bogabanya igitigiri c'abanyafrika birashoboka rero yuko hariho n'izindi projet nako yindi migambi izokoreshwa kugira abanyafrika bagabanuke nta uyizi mugabo nibaza ko umugambi bafise wo kugabanya abanyafrika utazosubira inyuma hashobora ko bariko barakogwa n'ibindi bintu biteye ubwoba tutazi bizosumbya covid-19 canke ibi vya mpox ibi vya ebola ntabyo tuzi ariko ntitworyama ngo dusinzire kuko bashatse kugabanya abanyafrika kuva kera bashatse kwica abanyafrika kuva kera muravyibuka kuri Adolf Hitler niwe yavuga ati umuntu atari umuzungu ntakeneye kubaho ku isi rero umva ntibigeze bashaka ko tubaho niyo mpamvu riyo migambi yo kugabanya yo kwica abanyafrika yatanguye kera dushaka kuva muri Afrika twigira iwabo kubaho le rêve American dream twibere mu Iburaya ubuzima buryoshe ariko icyo tutazi nuko ahantu ubuzima ntiburyoshe nkuko tuvyibaza abamaze kujayo babayeyo nibo boduha intahe ugereranije no muri Afrika
Afrika ni umugabane utangaje kuko ni umugabane uri ahantu kwita muri place yagenewe ubuzima. Dusubiye inyuma muri kahise twize yuko ubuzima bwavukiye muri Afrika. Afrique c'est le berceau de l'humanité. Rero niho hagenewe kubaho, niho hagenewe ubuzima, niho hari ingobyi canke le berceau de la vie. Ibi nuko tutavyumva, abanyafrika ntituvyumva. Abazungu nibo bavuga ati none vous avez de la chance, mwarose umugabane mwiza, mwarose ikibanza ciza, ariko ikibabaje nuko mudashaka kugiteza imbere, dufise ubutunzi bwishi, dufise masi yamera, dufise ubutare, dufise amazi, ariko ikibabaje twishwe n'inzara, ubukene niki, nta mabarabara, nta muyaga nkuba, ntaki, ariko byose birahari. Ariko niho bibatangariza bakavuga bati none kubera iki mubayeho gutyo malgré que mufise ubutunzi bungana gutyo, kubera iki mudashaka kwicara mu bihugu byanyu muteza imbere Afrika yanyu. Iki rero ni kibazo gihambaye abanyafrika cyane cyane ugwaruka bategerezwa kumva ko malgré ubukene buhari, malgré ibibazo bihari, hariho byo dushobora gukoresha ubukene tukabugwanya. Kuko nimba dufise amasi amera, kubera iki tudashobora kurima ngo twimbure? Nimba dufise imvura, nimba dufise amazi, kubera iki tudashobora kurima ngo twimbure? Ikibabaje ibice ubushakashatsi bwerekanye yuko ibice birenga 60% by'ibyo Afrika ifungura biva hanze ya Afrika. Ibi biteye isoni. Malgré que ari umugabane utunze, ufite ubutaka bumera, ufite amazi, ufite climat iri favorable ku burimyi, ariko ibice birenga 60% by'ibyo dufungura biva hanze ya Afrika. Mais pourquoi? Why? Ni kibazo gikomeye cyane twari dukeneye kuyumvira. Ubu tuvugana mer Mediterane yabaye imva y'abanyafrika, cyane abanyafrika bava mu bihugu biriya byo mu buraruko bya Mauritania, biriya bihugu bya Tunisie, bya Libya, bya Guinea, nibo baba bariko baragerageza guhunga Afrika baja muri Europe. Rero kubera baca mu nzira ziri clandestine, zitameze neza, zitamutekano zifise, benshi bapfira mu mazi, bapfira muri Mediterane. Chaque année des milliers des Africains batakaza ubuzima bwabo bariko baragerageza guhunga Afrika baja i Buraya. Ariko rero ni kubera iki turiko turahunga Afrika? Ni bien sûr n'ubukene, ubuzima butameze neza, umutekano muke. Ariko none kubera iki turashobora guhindura Afrika umutekano uboneke, inzara ihave, Afrika twigire neza, kuko nubundi Afrika yahoze ari umugabane mwiza. Ibi rero dukwiye kuvyiyumvira, twitukuye kuvyumvira. Ikibazo nuko la jeunesse d'aujourd'hui ntibiyumvira, kuko nikimenya ntibazi Afrika icarico, ntibazi Afrika, umugabane wa Afrika icarico, ntibazi kahise kawo. Rero nico kibazo gikomeye. Twibereye kuri Instagram, twibereye kuri TikTok, turaba uburofa bw'ama posts badushirirako kugira nyene ubwonko bwacu abona baburyamike, ntitwiyumvira na rimwe. Tubona amafoto baposta bibereye za Canada, bibereye za United States, bari ku ma beach, bakatwereka yuko dukeneye natwe kuja kuba mwabiriya bihugu, natwe tukavuga ati ya Afrika reka tuyivemo twigire. Ariko biba bitandukanye n'ukuri. Ajya amafoto tubona kuri réseaux sociaux, kuri za TikTok, za Instagram, biba bitandukanye na realite, sibwo buzima baba babayemo.
rero iki tuba dukwiye kuciyumvira mais malheureusement nta skills nta mind dufise nta mutwe dufise wo kwiyumvira kuko ubwonko bwacu barabwishe iki nico cambere cica abanyafrika kutiyumvira ariko situation turimwo ubu eta turimwo iranatugoye no kuyumvira kuko tuba turi kuri les réseaux sociaux les réseaux mon ami nta numwe yatugifise wo kuganira n'abantu uri kuri telefone yawe uri muri Facebook Instagram TikTok uri kuraba yiki rien uri kuraba ibintu biri vide de sens kandi Afrika ibice birenga 60% byo baba muri Afrika n'abajene iki cyari ikintu gikomeye cyane yari uti yofasha Afrika mu iterambere mugaba abajene 80% y'aba bajene imitwe yabo irimo ubusa sindiko ndabasuzugura sindiko ndabatuka ariko c'est réel bari muri TikTok ja kuri TikTok urabe nta kintu kizima uzokurayo ja kuri Instagram urabe nta kintu kizima uzokurayo ja kuri Facebook ni de post ziri vide de sens gerageza gupibira ikintu ciza kirimo science kirimo technology nta muntu numwe azokiraba ni bari interesse na burya burofa ndiko ndababwira mukura kuri TikTok na za Instagram what the fuck dokitegereza guhindura iyi mitwe yacu kuko ntidushobora gutera imbere imitwe yacu iri mu busa ntidushobora gutera imbere dufize ivyumviro bipfuye dutegereze kubona Afrika yavuye twebwe twavuye histoire de l'Afrique kuko ijya twize mu ishuri siyo Afrika bayerekanye ko ari umugabane wavumwe ubukene ugerageje no kuraba information berekana Afrika amashamba ingugere singe ariko ntiberekana na initiative de développement omwe mu bihugu bimwe berekana ko Afrika ari umugabane ubukene bwinshi harimo malnutrition iteye ubwoba twebwe rero en tant que les jeunes twe dufise Afrika mu biganza Afrika iri mu biganza byacu kandi dufise toutes les potentialités ariko mu gihe tutazoba tugaruye imitwe yacu tugire icyo no kwita éveil kuko turasinziriye deja ntiduzopfa duteje imbere umugabane wacu wa Afrika hari abantu bidoga ngo ya ni mauvaise gouvernance ngo la corruption iki mais c'est ni twebwe turi responsable y'ibi byose turi Afrika yejo none Afrika yejo tuzoyimarira iki dufise imitwe iri mu busa dufise imitwe itiyumvira imitwe ya TikTok bayita ngo ni soft generation dukundu ibintu byoroshe donc ni kibazo gikomeye cyane ariko sinovuga byinshi birateye agahinda nishavu nubwo ishavu turishira ku bazungu kenshi natangoye mvuga yuko bakreye ibintu bitumara bitwica ariko si ibi byonyene bitwica na réseaux sociaux ubwayo iratwica si ingwara nka za covid canke ikizi zotwica ko zozo mwabonye uko umubiri wacu ufise ubasha bwo kuzirinda ariko ikintu giko kiratwica cane nizi réseaux sociaux izi post tukuma dukurikira izi mbuga ziratuma imitwe yacu iba mu busa ugasanga ntitugifise capacité yo kuyumvira jewe ndi umwarimu nibyo namambwira abanyeshuri ati hajya umuntu arakubwira ikintu irifo yuko ugira ico bita esprit critique ati nibyo niko ndababwira singomba ngo muce muvyemera uko nyene yele suppli de critique ico umuntu akubwiye apana guca wemera ngo amen kuko hari ibinyoma byinshi tubwirwa tukavyemera uko nyene hari ibinyoma byinshi twabwiwe tukavyemera uko nyene rero sino subira inyuma kuko nibinyoma byitwe turi mu kinyoma antakereza Afrika kuko nijyo twize mu ishuri byinshi sivyo ni script banditse pour un film
filime X ariyo filime turiko turabamwo. Rero nti twavyemeye nk'ukuri kandi mu by'ukuri kutari ukuri. Rero niyo mpamvu dukwiye kugira esprit critique, ariko dufise imitwe irimo ubusa ntidushobora kugira esprit critique. Jewe naha reka ngeze kuko nitwo bivuga ngo tubimare gusa birababaje, birateye n'agahinda ku mugabane wacu mwiza wa Afrika.